Je nitwa Fablice Manirakiza, ndi umwana w'umurundi yavukiye ahantu bita Ngozi, hanyuma bivanye n'ibihe bigoye igihugu cyagiye kiracamwo amagume yo mu 1991 atera nkiri muto. Jewe n'umuryango wanje tuca turahunga mu Rwanda, tumara igihe gitoyi, intambara mu 1994 nayo kiraba mu Rwanda, tuca dusubira duhunga tugaruka mu Burundi. Kubw'amahirwe make abavyeyi banje bapfa mfise imyaka 8, bica bituma mba ntaho nikora canke mbakama ibobo nkiri muto. Hanyuma ngira amahirwe mushikanje yari muri Tanzania mu nkambi z'impunzi, aca ntumako canja muri Tanzania ahantu bita Rukore, naho ca ndahaba bigoye cyane, mbaho ubuzima bubishe canke bugoye kurusha nubwo nari mbayemo nkiri kamayibo mu Burundi. Hanyuma ngira tugira amahirwe, Imana iratugurira amarembo tuja muri Australia nk'impunzi. Rero icyo gihe twintegra muri Australia, Imana ikora ibyayo, turadevelopinga tugira ubuzima bwiza nk'ubw'abandi bose, cyatwiye tuva twabaye aba diaspora. Igihe nigeze kuza mu Burundi, hanyuma ngira iyo revelation yo kubaka amazu. Rero bica bihurirana n'ikibazo cyari muri diaspora, kuko nihereye ko je na mushikanje hari inyubako twagiye kuinvestisamo twubaka, dusanga turahemukirwa cyane. Ndavye cyasanga nta mu diaspora n'umwe icyo gihe atari ari karidoga avuga ati nahemukiwe na bene data, nahemukiwe n'abagenzi, cyane cyane mu gisata c'inyubako. Niho rero Imana yaciye ibintu mamwe, none nibijya mubona. Ku kintu cy'isoko nkuru ya Bujumbura navyiyumviriye nk'umwana wari we wose w'umurundi, navyiyumviriye nkawe. Ni nkuko no kubaza ati uranezerewe kubona rijya soko rimeze kujya, haize imyaka irenga 10 ryarahiye nta kiriko kirakogwa. Rero nabaye nk'umurundi wari we wese agira amatsiko yo kuvuga ati none habuziki. Rero muri sondage cyangwa uko nagenda baza, nagiye numva umenga cyangwa imbona umenga n'amafaranga abuze. Nkaca ndaba rero mu by'impano Imana yampaye, hamwe ibyo byo kwegeranya amafaranga menshi mu mwanya mutoyi, mugabo ku gikorwa cyumvikana. Rero ndavye cyasanga isoko rimeze nk'umutima w'igihugu, byari nk'umutima w'igihugu. Uravye novuga ati ibibazo Uburundi bwahuye nabyo kubera isoko ryahiye, au niveau économique byabaye ibibazo byinshi. Rero nkabona neza ko uwo subira kwihagarika rikaba bizima, Uburundi bwo kwinjiza novuga ati amafaranga y'u Burundi yosubira akazunguruka ku bwinshi, n'amafaranga b'amakungu akaza mu nzira yo kubikora. Abarundi cyane cyane abajene bakaronka akazi, entrepreneuria mu bajene kagwira. Ikitibagiwe naryo n'iryashushe ryo kuvuga ati ubucyoca kiba symbolique y'igihugu, ukora ikintu gisubiza iteka mu Barundi no ku Burundi. Umugambi w'isoko nkuru ya Bujumbura, jewe uko nabishikirije nk'umwana w'umurundi wari wese agira indoto. Icyo gihe jeho nagize n'amahirwe mba ndi imbere ya Sebarundi, cyamvuga ati why not, ndashikirize kiri ku mutima wanje. Rero icyo gihe narashikirije ko babitwemereye, ndavuga icyo gihe wanashaka natanze akarero k'imiliyaridi 50. Zo miliyaridi 50 biri mu byo twari twize mugabi kaba faze ya mbere. Hari abantu baca kritika ntiyo byubaka ibiki, nanje yavuga ati none wewe ubikritika urazi ko ari n'ikintu cy'imiliyoni 100 cyangwa miliyaridi 50, reka gukritika ibintu tarabona. Mu Kirundi baravuga ati kirazira kurenza ingati ritararenga. Bene abo rero ni abantu uzosanga bari, kuko navuga ati ni ikitire yacu yo nga mu Burundi ifite inzira zibiri. Hari ahantu ari sawa, hariho n'iyindi nzira atari sawa. Iyo nzira nayiva mu bumuga Uburundi bwagize, kuko community y'Uburundi iramugaye mu byiyumvira. Rero nkavuga ati ujya mugambi, jewe ibindi mu mutwe right now, ndatanga formule nk'akarorero. Navuze ati suppose turawize, baratwemereye, hanyuma tugiye kuvyigwa nk'uko mwabonye twatanguye kubikora na ubuha. Ibyo vyigwa bikatwereka ko ari miliyaridi 100. Now
ntihagira abavuga ngo ubuhoho yemeje ko ari miliyaridi ijana. No, nitwaheze ivyigwa nzovuga ati ivyigwa biri muri valere y'amafaranga ya nayo. Mugabo dufata akarori miliyaridi ijana. Twararabye dusanga uko twovyubaka muri iyo budget dushobora kubaka infrastructure ifise ama PS 5,000. Tufata PS imwe tuyikodesha 500,000. Ayo mafaranga uza gusanga ni miliyaridi 2.5 twinjiza ku kwezi. Cugwiza amezi 40 aho tuba turose za miliyaridi 100 kuko ni mu myaka 3 n'ibice 33. Now, tuciye tugenda tukabwira leta ati dutize iki kibanza exploite mu myaka 20. Bisigurika ko nyuma y'imyaka 3 n'ibyo bice 3 ya miliyaridi za miliyaridi 100 zizoba zagarutse. Imiliyaridi imyaka 16 14 n'igice 16 n'ibice 7 izo bisigaye inyuma ya za miliyaridi 100 twazigaruye urumva izoba ari inyungu iri kirinjira. Iyo ni formule iri simple. Batuvuga ati none izo miliyaridi 100 zizoboneka gute? Aho ni hahandi rero duca tuvuga ati reka rero duha aka opportunity umurundi wari wose na wawundi ari ingozi yepfo mu cyamugani. Dufate tugire societe canke ikigega, tugire ikigega cyo kwegeranirizamwo ayo mafaranga izo miliyaridi 100. Umutaha umwe uzoba ari 100,000 by'amafaranga y'amarundi. I'm pretty sure ko nawe uzocuguramo. Hanyuma rero ukaca usanga twegeranije tugize imitahi miliyoni 1 ni miliyaridi 100 tuba tuzifise ngaho. Bikaca bituma umurundi wese avuga ati hajya hano ndafise mu kuboko nababambuze kuko nagiye numva ngo urumva ngo rijya soko rishobora kuba ryaraturiwe. Nta n'umuntu azogira umutima wo kuvuga ngo abigirire nabi kuko mu Kirundi bavuga ati cyangwa muri Bibiliya handitse ati ahitunga ryawe riri niho umutima wawe. Ibikorwa byo kugira amakenga ngo ntitwobishobora je ca ndabwira abo bantu ati muragenda murabe ivyo twakoze niho muzobona ko twobishobora. Mugabe ikindi nace rega je niyo batompa ngo ndaryubake naco bintwaye. Jewe igikuru nuko nobona icyo gikorwa kibaye. Urumva? Kandi niyo kitoba iyi je natanze vi nka Fablice yo kuvuga ati birashoboka. Rero nihagira umuntu acatangura ngo Fablice ari kararondera amasoko ngo Fablice my friend jewe ubuzima bwanje ntibuzimbye ku buryo nobura amafaranga yo kurya. Bisigurika ati rero ni cyiyumviro uwari we wese ari gushikiriza. Mugabo babinyemereye nkabikora jewe urumva ko cyaciramwe akabijya. Uwo nawe afise ashidikanya canabwira ati twarubatse amazu ya kijambere ya Burundi Village. Turakora amazu ya kijambere ya Fab Homes. Hari n'ayandi turiko turubaka mu Kabezi. Aho bose rero bashidikanya ahubwo ndabahaye karibu baze kuraba bemeze canke babone yuko ibyo ari akantu gatoyi kuvyo twe dushoboye. Uburyo bwo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura tubwiteze mu ntererano z'abarundi bose bifuza kwambika iteka uburundi. Abari umurundi ari muri diaspora, abari umurundi ari ngaha mu barundi bose. Mugabo obviously tugashiramwo n'umuriro muniniya kuba diaspora kubera urumva ko izoca ibinzira yo no kugwiza amafaranga y'agaciro no kugira ibibazo bihari no vuga ati yo niveau yo kubura amadevize bitorega inyishu na wa murundi ari hanze abone neza ko afite uruhara mu terambere ry'igihugu. Hanyuma ikindi no vuga je nashikirije igikorwa cy'isoko nkuru ya Bujumbura ariko ibindi ku mutima je nka Fablice ni bibazo byose bihanze Burundi. Je ndashaka ko tugira revolution industrielle. Revolution industrielle no kurema amayezine kugira abarundi benshi bashobore kuronka akazi turonke n'ibikore no vuga ati n'ama produit dushora hanze.
kijya gihe hoho nye n'icyubahiro yaravuze yuko dushobora kugira izine ryo guhingura ubutare novuga ati nizo inyuma hambavu y'isoko nkuru ya Bujumbura niyo uri mu mugambi nifuza ko twoca dushira mu ngiro kuko no kugira dushobore gushika wa mugambi ya mbono ya 2040 2060. Mure neza mwumve neza ko je ndi muri private sector privé rero ntaho duhuriye na public sector atari kuri interest z'igihugu. Ntihagira umuntu azogenda avuge ngo urumva Fabrice ngo akorana na leta ngo biki nibiki. Leta turakorana ku nyungu z'igihugu. Muga jewe ivyo nkora ndi mushira hamwe girondera inyungu yazo, ndi no mu migambi ronderera inyungu yabo bantu bose baba bashaka mu Kirundi bavuga ati ngo hageze ko dukora ivyunguka. Ni mu nzira y'ivyunguka rero ntiyagira umuntu azaba aca bi confusing abandi bantu. Rero muri iyo nzira novuga ati intambamyi zishobora gushika zoba ari zoba z'abantu baba bashaka novuga ati kubicafuza canke kubivuga nabi ngira mwaragiye muravyumva izo za RP azivuga ngo Fabrice yiba amatongo y'abene gihugu atatongo jewe ndahabwa nk'iry'ubuntu nta leta ntirampa itongo leta nta exoneration irampa so ntihagira umuntu azovuga ngo ivyo jewe amatongo nubakamo ibibanza nubakamo nivyo mba niguriye. Ntihagire namye mvuga ati ntihagire n'ubuzobahenda ngo Fabrice barakorana no ni nkuko naje batawo nzohe nihagira umuntu nzohenda ngo jewe nkorana n'umupolitician canke ngo umuntu akomeye uyu n'uyu nivyo nzoba ndamusabye azoca binyima nzoba ndamuhenze. Twebwe duhawe uruhusha rwo kubaka uwo mugambi w'isoko nkuru ya Bujumbura ni gikorwa nibajije urumva ntituraheza planification muga nibaza ko kitotwara umwaka umwe canke imyaka ibiri. Umwaka umwe canke imyaka ibiri ntihagira bazoca beshera ngo navuze ibindi. Naho byenda bivuga bivanye n'ubuhinga dufise canke nuko mbona bishobora guko canke na image kuko ikindi novuga ni cyuko arono mwarabibonye twaragize amahigwe obuha iradutuma ko kugira dushire mu ngiro icyifuzo cy'umukuru w'igihugu kuko umukuru w'igihugu yaravuze ati ni muce muje hamwe muraba amaplan yakozwe. Rero twaragize iyo introduction turagira iyo exchange vraiment dusanga ko obuha imaze gukora ibikorwa byiza cyane ku by'ukuri narageze aho mvuga ati je ubwo ndabihaye amanota 100%. Rero nkavuga ati ibyo bikorwa obuha yakoze ni bimwe mugabo planification nayo ni yindi. Iyo planification ikijana en parallel na fundraising muri yanzira yo kwegeranya uburyo. Rero iyo plan ibyo bikorwa ndabona yuko bigenze neza bishobora kutwara hagati y'amezi nk'atatu canke 6 ivyo bizoba ibindi tuzobashikiriza twamaze kubimenya kuko niyo nama urumva yabaye introduction. Hanyuma kucyo kwegeranya uburyo jewe ku bwenge bwanje cyangwa uko ndavyibaza bishobora kuhinduka nta ubaze ibiri kuri tere mugandazi bivanye n'ukuntu maze kubona feedback iri positive nibaza ko atakiringo cy'amezi 6 cyangwa umwaka byofata mu nzira yo kwegeranya bwa buryo bisigurika ati mu myaka 2 dushobora kwinjira yo kunywera ya majuice no kwirabira amasenema. Urababwira ati subiza umutima mu ndi soko rizubakwa rizoba ry'abarundi bose ku buryo wanashaka nkeka n'ufise umutahe wa Samira ashobora kuronka mu kibanza. Erega twarabiganiriye n'aba engineer banje turaraba ivyo byose wanashaka turabiraba tuca duhitamo ko twokora ikintu abantu bafata ibibanza ku mametre kare par rapport ya fixed prix. Bisigurika ati we wishakira akantu k'imetero imwe kuri imwe nakuzokaronka gahuye n'uburyo bwawe. Umva rero ni ibintu tuguma twiyumvira jewe gusa ico ntaba nkunda nabo bantu bacaka kuzana intambamyi kwerekana ngo intambamyi ngo mego tureke kurema intambamyi z'ibitaraba hanyuma tubitega amatwi. Ubu turi muri leta mvyeyi na Fabrice ntiyojya gukora ibintu biniga abantu. Urumva ivyo ntibibaho yaba ndi muri iyo mindset kubera ko imba naravuye muri Australia nkaza ngaha simba nidibamiye muri Australia muga mu nzira yo kugira abarundi bose dutera imbere no kugira tuze dukora iyo migambi ishoboka
rero ntiyagira abantu baguma bavuga ngo birazimbye cyangwa ngo bizozimba. Wait and see, rindira urabe. Jewe akaroro lataze kijya gihe navuze ati navuze isoko kuko ari ikintu cyoroshe dushobora gukora mu mwanya muto. Mugana babwiye isoko n'akantu gatoyi mu bintu dushobora gukora, sivyo? Nkavuga ati naratanze akaroro k'amabarabara, twe tukikorera ibarabara ry'Inyanza rake ata amafaranga y'umuzungu dusabye. Hanyuma iryo barabara imodoka icamwo ikaza kuriha 5000 canke 2000 canke 500 francs uko twoba twabiharuye. Hanyuma tukisubiza mu myaka kanaka mu bihugu byo hanze nuko bikorwa. Rero nivyo by'ibitoro it's the same thing. Mugabo again jewe ibyo mvuga nivyo mbona ku media nivyo numva nimba ari amafaranga ari kibazo kubijyanye n'ivy'igitoro dushobora kuyegeranya, ashobora kwegeranya. Ni kimwe rero nababwira ati right now byo ndiko ndaplanify mu kiringo kitarenze ukwezi canke kiri munsi y'ukwezi nzobatera kamu ntumira media mwese nababwira ati nimuze rero twugurure ya kampanye yo kwegeranya amahera. Twegeranije miliyoni 100 z'amadolari canke miliyoni 500 z'amadolari n'ikibazo cy'ibitoro hakenewe amahera kizokemugwa, sivyo? N'ikibazo cyo gushinga amazina akora inzoga kizokemugwa, n'ikibazo cyo gushinga amazina akora isukari kizokemugwa. Kubera iki? Amafaranga ariho. Amafaranga nayo ni iki? N'abantu. Rero abantu nabo batatana kubera babona umenga nta kibahuje, nta kintu cyunguka bahurijeko. Ivyo rero nivyo Fabrice ashaka kuzana. Ubushize muri rya sommet de la diaspora igisabo navuze mwaracyumvise. Rero mu ma recommendation umukuru w'igihugu Sebarundi yavuze ati ubuhani korane na Fabrice barabi ibimaze gukorwa kuko amaplaba batweretse aramaze kwemerwa na conseil d'administration. Urumva ko amaze kwemezwa. Rero twebwe twaraganiriye mu nzira yo kuvuga toki ko hari recommendation ya Sebarundi, iyindi ntambwe twotera niyihe. Ubuha rero yaradutumye ko turagenda turadiskita tugira n'amahigwe. Rero baratwereka ibyigwa bamaze kugira, dusanga ni ibyigwa byiza, vraiment byiza cyane. Wanashaka je navuye mvuze ati je kubwanje nabahaye 100%. Rero kuko abarundi twige kuza turemerana, si ngombwa ngo jewe ngo ce subira inyuma kandi mbona biri muri image mfise mu mutwe. Rero tuca turahana tuca twumvikana ati reka tuje kugira icyo twokwita nka MOU, amasezerano y'ukuntu dushobora gukorana. Ivyo rero nivyo turimwo byo kuraba aho bishoboka muga tugakorana muri aspect zigera kuri 3. Aspect ya mbere yobiyo y'ivyigwa. Urumva ko ivyigwa bigeze ku ntambwe, mugabo hariho ibindi vyigwa byo kugira amaetide d'isol, byo kugira amaetide kujya bavuga ati none nimba hahora hakoreramwe abantu 5,000 ni gute nakahe karusho hagiye kuzamwe 1000 bingahe biruta bya 5 kugira ntidugende dusubira inyuma. Hanyuma aspect ya kabiri nayo niyo kwegeranya uburyo aribwo buhinga rero dushoboye byo tugira tubitangure vuba, tugira abantu dutangura kwegeranya ayo mafaranga kuko azokora wanashaka na byinshi kurusha ibyo kubaka isoko, kuko kubaka isoko ni gatoyi mu migambi twifuza gushikako. Mu migambi twifuza gushikako harimo niyo kuba two kwimporta ibitoro, hariho iyo kubaka amayezine yo guhingura ubutare, amayezine yo kuroba ifi. Urumva ivyo byose n'ama opportunities ari ngaha mu Burundi. Rero nkavuga ati iyindi aspect nayo niyo kubaka, kubishira mu ngiro. Ivyo byose rero nivyo twagiye kuvuga ati reka turondere amasezerano yo duhuza kugira uwari we wese abone responsibility ziwe. Wanashaka bizotuma tubona ati n'abandi bashobora kujamwo, kuko ni ikintu kizojamwo abantu benshi. Si Fabrice na ubuha bazocyubaka gusa,
hamwe abantu benshi abamashirahamwe de construction abamashirahamwe y'abafournisseurs n'abantu benshi bazibonamwo kugira tubona abo bose ukuntu bo participa kugira twubake ikintu ku by'ukuri ari ibendera ry'u Burundi. Kugira Uburundi bushobore gutera imbere n'ingoga cyane nuko goha agaciro kanini icyo twita secteur privé. Rero private sector uko ikora ni yuko suppose I don't know bashaka twubake stade ya stars 5 sivyo canke leta irayikeneye niyakiza kwa Fabrice canke uwo ari we wese afise ubushobozi bwo kuronka amahera canke kwegeranya amahera mu mwanya muto ikavuga ati twebwe stade turemeye uyubake hanyuma inyuma y'imyaka 10 iyi formule ndiko ndababwira y'isoko it will be the same thing. Uravyumva it will be byoba co kimwe bisigurika ati rero mu gihe hoba haje muri iyo nzira yo guprivatiza ama infrastructure harimo n'ivyo bibuga ivyo bintu byokogwa kuko no hanze birabaho biri muri terme abayizi baca bayimenya bita BOT build to own and transfer. Iyo ni terme yo natuma n'aba investisseurs benshi baca bahuru baca baza biruka kuko wewe uravuga toke you know what turafise Tanganyika sivyo harimo amafi twese nawe ushidikanya kuvuga ko umukeka ari uwa mbere ku isi sivyo turatumiye iryo shira hamwe I don't know uwari we wese canke umuinvestisseur hariho hose ari aze arobe hanyuma nimba yashizemo 5 million $5 akabona ati nzoyakura mu myaka 10 urumva canke mu myaka 20 ubwo bwato azoba yabikoresheje azoca butsigira leta kuko azoba yarungutse yarikuriye mu inyungu yiwe. Ivyo bisanzwe bikogwa hanze rero ni formule yo kwaplika at least Fablice yiyumvira ko ishobora kwaplika. Ico novuga ni cyuko suppose dufate kijya kibanza cyangwa cyo ushobora kuba n'ikindi kibanza jewe ibikogwa maze gukora nibyo bimvugira sije nivugira sivyo nabonye ko ivyo bikogwa twabiranguye mu mwanya mutoyi amazu twubaka suppose nko muri Kamenzi Burundi Village mu mwaka umwe ivyo bikogwa twari tubikoze bikozwe n'abarundi abana b'u Burundi nta mafaranga y'umuzungu yarajemo nta n'ubumenyi bw'umuzungu bwari bujemo suppose kijya kibanza cha FFB uno munsi banyeneco nimba ari leta nimba ari je nta n'uwonzi wanashaka nyeneco aransinyiye sivyo bikore hanyuma jezo uzogenda urandiha sivyo ubwo nyene jewe noca nishiramwo shopping mall canke nkishiriraho movie theater canke nkishiriraho hotel urumva kandi ayo mafaranga yo kubikora ntihagire ubuzontera avuga ngo Fabrice afite ibihera no jeca nigira iyo campagne nawe ukaca uwa mbere guramwe imitahe hanyuma tukaca dutera imbere so urumva rero birashoboka urumva kuko arantu nabisiguye umurundi ntatandukaniye n'umuntu wese yipfuza gutera imbere rero namambwira cyane cyane abajene banyumva wowe ukaba ufite business plan nziza ishobora kukonvey ku muntu kwishobora kwinjiza risk management wayigize niyo wogenda hanze ukabwira umuntu ati mu mutayi w'imiliyoni 10 azohagarika imodoka yiwa yaguhe ariko usanga tuvuga ngo dufite imigambi ugasanga ngo tuyifise mu mutwe ugazaga dufise imigambi ntayo turiga no genda nimba je nicaye nga urabona nga mwansanze mubi umutwe urikura urashusha uri kuriruka wo kuraba ati ni gute amahera yo kubaka rijya soko babitwemereye tuzoyegeranya ni gute ayo mafaranga agira security kuri nyeneyo kugira uduhera twawe washize mwejo ntuzoca utubura urumva iyo security niyo ndiko ndiga mbona narayize mugubu ndiko ndaraba ati reka rero kubera mbona umenga bigiye gukunda ndayemeze tuvugane na BRB tuvugane n'amabanke ku buryo tuvuga ati wewe amahera yawe aho yashize shira umutima mu nda nta kibazo azogira.